bakunzi ba televiziyo Nord Pentes No Heaven TV, muri kumwe na mwene so Prophete Kwizera René. Tugiye gukurikira ijambo rivuga ngo ubushobozi, kubohoka bifatiye mu bushobozi bwo gusenga. Niryo jambo tugiye kuganirako uyu munsi. Abampaye kaze mwese muri kumwe dukurikirana, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca Yakobo, ni bice ni bitanu ku murongo wa 16 na 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aranditse ngo mwaturanire ibyaha, musengeranire kugira ngo mukire indwara, ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Nagomba ndabasabe umuntu wese aho aherereye, canke yaba yicaye, uri muri biro, uri mu modoka, uri mu akazi kose uri kurakora, numara gusoma iri jambo, ndagomba ngo ubushobozi buri muri ryo bukora igitangaza ku buzima bwawe. Turi mu kiganiro gukira no kubohoka. Uyu munsi dufise teme ivuga ngo ubushobozi bwo gusenga bifatiye mu kubohoka. Iyo umuntu yabohotse, ikintu cyose akora kigenda neza. Kandi ugusenga kutagira kubohoka ntacyo kumara mu nyonga z'Imana, kuko niwo ushobora guhindura ikintu nawe ubwawe utarahinduka. Nico gituma Eliya turiko turasoma uyu munsi, icambere muri we yari yaratahuye ibanga ryo kubana n'Imana, atahura ibanga ryo kugororoka, atahura ibanga ry'agakiza kiceri yaramenye icarico. Ubushobozi bwakorera muri we nuko ubwo yari yarabohotse, n'ijambo ryamuva mu kanwa kiwe ryari ryarabohotse. Ndasaba rero umuntu wese ariko aradukurikirana aya masaha, uyu mwanya, ndabisi neza ko iri jambo rigiye kubaka umutima wawe, kandi rigakisa ingwara, kandi rikabohora ikintu cyose cyari kiboshe ubuzima bwawe. Ndasiriza ko rigomba gukora deliverance muri wewe, rikakiza kandi rikabohora. Eliya yari umuntu w'Imana. Icambere, Imana yari yaramutoranije, kandi mu kumutoranya kwa Eliya nawe yagira ubuntu imbere y'Imana, yarasenga. Inaguma ndakubwire ngo ikintu cyose cyo gufasha gushika kure nuko utahura Imana yakuremye bwa mbere, ikakurema mu ishusho yayo. Hanyuma ikigira kabiri, ukumva ko uri umuntu ugomba kumvira Imana kuva mu gitondo kugera ku mugoroba. Icya gatatu, ukamenya ko kugororoka ariyo ntumbere yo gushika ku byiza byose uhoraho Imana ategurira abantu bayo. Nagomba ndagusaba rero uyu mwanya turiko turavugana iri jambo, utangure wiyumvire. Turiko turarivugana, utangure wiyumvire. Naka kanya ugiye kubohokeramwo kandi ugakiriramwo kubwira ijambo, kuko Imana igiye kurema ugutegeka muri wewe kugira ngo ico kintu cyose cyahora kitakumvira kikumvire mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ari cyari cyarakunaniye kuheba, ndumva ko ubu bushobozi bwo gusenga bufatiye mu kubohoka, ndumva neza ko ari bwo igitangaza giye kureka ku buzima bwawe. Muri aya masaha turiko turavugana iri jambo, umukozi w'Imana Yakobo yanditse nuko yari yaratahuye neza ko mu gusenga harimo amahoro, mu gusenga harimo ubuzima, mu gusenga harimo gukira, mu gusenga harimo byose, ibihishijwe byose mu Mana bifatiye mu gusenga. Kuko ku mavi n'ahantu umuntu abana n'Imana mu mwuka amasaha 28 n'umuntu abana n'Imana ku mwanya akaba yiteguye kumva icyo Imana ivuga kiva mu ijuru ku Mana. Nigihe umuntu afukamye ku mavi niho ahantu hose ibintu byose bibonekera. Nagomba renda kubwire ngo wewe turi kumwe uyu mwanya, wewe uri kuratubona uyu mwanya, ndabisi neza ko hari ubundi bushobozi ugomba kwakira aya masaha. Ndabisi neza nimba ufise ikintu kiboshe ubuzima bwawe, nimba uboshwe mu maguru, nimba uboshwe mu mutima, nimba uboshwe mu bikorwa byawe, ushobora kugenda ubwawe warabohotse, ariko ibyawe bikaba biboshe. Nta handi bishobora gukirira uretse kuba imbere y'Imana ugasenga. Umaze gusenga, ubushobozi bw'amasengesho buza muri wewe, bugakora ibitangaza, bugahindura ubuzima bwawe, bukakuvana mu buzima bwa kera, bukakwinjiza mu buzima Kristo Yesu atanga, bifatiye mu kwizera no mu gusenga. Nagomba ndagusabe rero uri kuradukurikirana muri kino kiganiro cyo gukira no kubohoka, kwa rino jambo rivuga ngo ubushobozi bwo gusenga ufatiye mu kubohoka. Ndashaka uyu munsi
ndashaka aya masaha ko ubuzima bwawe bubohoka bukidegembya. Icambere ndagomba kuva mu buzima bwa kera bwo twavukiyemo mu misi mu basokuru n'abasokuru twavukiye mu misimu tuvukira mu bizira, ariko ndagomba uyu munsi icambere kubohoka kwawe. Icambere nuko niba utarizera umwana w'Imana Kristo Yesu ugomba kumwizera akaba uwa mbere mu buzima bwawe, ko niwe afise ijambo ryo guhindura, niwe afise ijambo rizima, niwe akiza, niwe abohora ubuzima bwawe bwose. Iyo umwakiriye uva mu buzima bw'umwiza ukinjira mu buzima bw'umuco. Nico gituma ndakwinginga uyu mwana Eliya yari yaramenya agaciro k'icyaha, yakira izina ry'umwana Imana yitwa Kristo Yesu umwana w'Imana, aramugira uw'agaciro mu buzima bwiwe. Nawe urangije kumugira uw'agaciro mu buzima bwawe, nawe araza akakugira uw'agaciro. Abantu bose bakubonye bakubonamo agaciro kubera ko Imana iba yamaze kukugira uw'agaciro, kubera ko nawe wakiriye uw'agaciro. Muri wewe ukaba uwo guhindura isi, ukayihindura, ugahindura abantu, ugahindura ibintu. Nagomba ndakubwire ngo iyo utarabohoka n'impuzu yawe biboshwe n'ikintu cyose kiba kiboshwe, ntacyo ushobora gufata ngo gikunde. Ariko nagomba ngo uyu munsi ubu bushobozi bwo gusenga bufatiye mu kubohoka, ndagomba ngo utegeka ko Imana kuwe mu buzima bwawe, kugira ngo icyari nambamye cyose kuri wewe ugitegeke mu izina rya Yesu Kristo, hamubone kubohoka n'ibyo yibone kubohoka. Iri jambo twasomye uyu mwanditsi yaravuze neza ngo mwaturanira ibyaha na bagenzi banyu. Kwaturanira ibyaha na bagenzi banyu aravuga neza ko harimo gukira indwara. Iyo umuntu yihanye aba yakiriye ubuzima, iyo umuntu yatuye aba yakiriye gukira, iyo umuntu yihanye aba yakiriye ubuzima butabonwa n'uwari we wese, kuko n'ubuzima buhishirwa ahantu mu bwiza bw'Imana. Mu kubukora bisaba kubanza kugira icyo wizeye, ukizeranye n'ubuzima ari we Kristo Yesu, nawe akarangiza agashika muri wewe akaguhindurira ubuzima. Rero ndashaka uyu mwanya wowe ari kurankurikirana, uri kurakurikirana rino jambo, ndagomba tuwe mu mwanya mwiza wo gusengana, kugira ngo nimba ufise ikintu cyakunaniye kuheba uyu mwanya gikunde ugihebe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba utarizera umwami Yesu Kristo urashobora kumwizera aka kanya nyene agahindura ubuzima bwawe. Niba wari ufise indwara kanaka yasegukira, kumbure wagiriye kwa muganga inshuro nyinshi ukafata imiti bikanga, ndagomba ndakubwire ko ariko kanya kawe kugira ngo ntugatakaze, ugomba kwakira ubuzima bushasha muri kano kanya. Ndagomba wewe rero ahuri, nimba uri mu modoka, nimba uri muri biro, ndagomba ahuri bikunze uzamura ikiganza, kuko tugiye gusengana Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere yawe aya masaha, turakweretse umuntu wese yizeye rino jambo akumva buno bushobozi bwo gusenga bufatiye mu kubohoka. Niba yumva neza ko hari ikintu kiboshe ubuzima bwiwe, turasengeye abamama, turasengeye abapapa, abakobwa n'abasore, umuntu wese mu gwega rimwe, mu gishinga rimwe, abakuru n'abato, abiyoroheje n'abahambaye, umuntu wese ikiganza cyawe kimumanuke, ukore deliverance mu buzima bwawe. Urangije gukora deliverance mu buzima bwawe, ubohore n'ibyabo byose, ubohore ubuzima bwawe, na cyane cyane bamenye kuri umwami ugira neza Kristo Yesu. Winjire mu buzima bwawe, utahe mu mibiri yawe, utahe mu bikorwa byawe, kugira ngo abantu babeho baticuza kubw'ubuzima, ahubwo babeho bagushima bagutazi, kuko uri umwami uhindura amateka. Ndagomba ngo uhindurire umuntu wese amateka muri kano kanya karatwumviriza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, koza ikiganza ku muntu wari we wese yakira ubushobozi bwawe mu ijuru, buhindure amateka, buhindure famiye ye, buhindure ibikorwa asanga akorera, abari bafise inyatsi n'abari bafise ibindi bibazo, uyu munsi babone inyishu ivuye muri no jambo muri kano kanya. Turashimiye abakunzi bacu bariko baratwumviriza, bariko baradukurikirana kuri televiziyo No Repentance No Heaven TV. Mwari kumwe na Prophet Kwizera Lionel. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi yishure amasengesho yanyu, yumve ugukiranuka kwanyu, uwiseye wese ahure n'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.